Bonjour, bon après-midi, bonsoir, murabizi neza, ndameze neza kuri micro za Nason Star TV. Ni mu kiganiro Help Group, ikiganiro kiriko kirabigisha byinshi. Muntu mushasha muri kino kiganiro canke muntu mushasha kuri Nason Star TV, kora subscribe, kora partage, commenter, like, ibintu nk'ivyo biratuma utazozora siba ikiganiro ciza nk'iki. Ni Help Group, ikiganiro ciza kiriko kirabahindura ubuzima, kiriko kirabigisha byinshi, okay? So rero kuri micro ni Nason Lighton, uyu nyene mubona, uyu nawe ku ruhande ni Eric Clapton. So rero tugusaba rero nako ga subscribe kawe, aga partage kawe, gahaye n'umugenzi wawe niba wabaye intéressé n'ibiganiro byacu. Okay? So muri episode iheze y'umunani, kuko uyu munsi ni episode y'icenda. Muri episode y'umunani twavuze ngo stress n'irungu bishobora kukononera ubuzima. Iyi ni episode y'icenda mu rukurikirane rw'iki kiganiro ca Help Group. Ni episode y'icenda ivuga ngo ivyiyumviro bibi n'ingene dushobora kugirane kubitsinda. Okay? So imbere ko tubandanya n'iki kiganiro cacu, reka ndakwibariza utubazo tubiri. Ikibazo ca mbere kiravuga ngo ese wowe warigeze kubabazwa n'abantu ariko imbere mu mutima wawe ukaba utababarira? Ukaba ukibabaye. Donc birashoboka basanga baramubabariye uwo muntu, mwaraganiye ukamubarira, muga muri wewe mu mutima wawe ugasanga ntamubabarira. Isigura akaba ataribagira. Ukaba utaribagira muri wewe. Ico ni ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri kivuga ngo ese woba wumva warababariye abantu imbere y'abantu umeze neza, werekana ko muri donc atakibazo na kimwe ufise, uhura na wa muntu yakubabaza, uhura na babandi bose bakubabaza, ukabereka ko umenga nta kibazo na kimwe ufise, ukabereka ko umeze neza, ariko imbere mu mutima wawe utarababariye, utarakira, ukibabaye, ukigwaye. Je nibazo bibiri. Sigura gukira imbere y'abantu ariko mu mutima iwe utarakira, akibabaye cyane. So nivyo bibazo bibiri ushaka kubabaza, ushobora kwandika muri commentaire, hanyuma ukurikirane kino kiganiro kuko kigiye kugufasha, kigiye kuguhindura ubuzima bwawe. Okay? So turi kumwe rero na Eric Clapton, tugiye kuganira kuri ivyo bibazo byose, hama nize ko muza kumva byinshi muri kino kiganiro cacu, ariko ku batarakora subscribe nibaze ko mwaca muyikora kugira ngo tubandanye tuganira byinshi. Nuko nibaze byinshi bamaze kubikora, abadukurikirana si bake bazanatuzi, sivyo none? Yes, of course. Baratuzingira ngo sinzi, ariko turivuga ni Eric Clapton, kujya nyene mama mubona tubana mu biganiro bya Help Group, muri filime twakoze n'izindi, kandi turiko dutegura n'ibindi vyiza. Nukuvuga mon frère, hari igihe abantu usanga bavuga ngo vyaraheze, sivyo? Ugasanga umuntu yarabaje mugabo akavuga ngo vyaraheze, sivyo? Ariko imbere muri we, imbere mu mutima bigirane bikimubabaza. Ndashaka nk'akarorero ugasanga umuntu yaragize yarababaje, yaratuntunje, sivyo? Afise agahinda k'urukundo, musanga mu yakundanye n'umuhungu canke yakundanye n'umukobwa akamuheba, ugasanga muri we hari abagendera abwira ngo vyaraheze, mugabo muri we umutima nibuye, umutima warakonje, abakobwa bose canke abahungu babona nk'abansi, canke ugasanga umuntu yarakosherejwe nyene, ugasanga arabaye cane, ibintu nk'ivyo kandi bahura bizi. Ugasanga ni ikintu cashoboye kumubaza cane, sivyo? Ugasanga muri we biracari igikomere kimwe kidasanzwe, sivyo? Ariko akabigira ibanga, ariko mu mutima iwe ugasanga umutima umeze ukuntu wamenetse. Dufate waramenetse. So ni muri kino kiganiro rero cacu, nizeye ko mwese muza mwakoze subscribe, sivyo? Reka tubandanye rero n'ikiganiro cacu, ni ivyiyumviro bibi bishobora
donc kuba byarakubabaje, donc ufise ivyiyumviro by'abantu bagiye bakubabaza bagukoreshereza utuntu twinshi twagiye tuba mu buzima bwawe, ariko ni gute rero uzoshobora kubitsinda, ni gute ushobora kubivamo ukamva nawe uri free mu buzima bwawe utagifise ivyo bibazo. Ugasanga umuntu yarakosavye n'imbabazi wanashima, rero abantu usanga n'umuntu yakubabaje akagusaba imbabazi mugabo muri wewe ukerekana ko umenga uramubabariye mugabo muri wewe kagasigarayo. Ebibaho. Donc rero hari abantu bavuga ngo twarababajwe, urumva ukazoma ngo jewe umuntu arababajwe ariko narabandanije ubuzima, urumva ngo nabaje ngo nabandanye ubuzima ariko imbere muri we ugasanga ijwi riguma rimubwira ngo we ntacumaze. Kubera iki iryo jwi rimubwira ngo ntacumaze? Ni kubera ko bya vyiyumviro bibi bimurimwo kujya ukuntu yababajwe ntibagira, urumva rero bijya vyiyumvira kumagira ashira muri we mu mutima wiwe no mu bwonko bwiwe, haragera igihe biba byinshi bikaka kumusaza bikamwereka ko umenga ntacamaze. Kandi ivyo onye ndazi yuko ivyo ndazi ko bitabura dukurikirana. Ni nka cagihe umwana mu muryango, sivyo, agakubitwa cane gose, sivyo, bakamubwira ngo turakubabariye, mugabo muri wa muryango ugasanga nta numwe yigera amuganiriza, afata umwanya ati mwana reka nawe twagukubise ejo ntabwo wamugwari uri muri bwera nkagukosora. Muri ico gihe uwo mwana uriyumvira ko yibaza ko bamukunda? Wapi ntigikunda. No kuvuga biratuma akura yumva yuko ata muntu numwe amukunda, nawe nyene akumva yuko atawe yokora urukundo. Kubera iki? yarigeze kuba tuntuzwa mon frère, arababazwa. Musanzwe azi yuko isi yose ari mbi cyane. Ni kujya abakobwa, donc abakobwa ni donc tuje mu rukundo, niko karoro koroshe kwereka abantu bashobora gutahura n'ingoga. Fata nk'umuhungu ashobora gukunda umukobwa cyangwa umukobwa akunda umuhungu hanyuma akamuheba akamuhemukira. Deception zamaho kandi ndabwiye deception ibabaje, sivyo? Ugasanga barakuze bari mu bigero, umuhungu afise imyaka nka 33 canke 5, umukobwa afise imyaka 29 mbo ugasanga baravuganye, uravyumva none umuhungu mbere wanashima ari hanze araje mu Burundi abwira umukobwa uti ukwezi kuno ushanda kurongora, sivyo? Umukobwa n'ama invitation agasohoza, uravyumva neza? Andiko ndakubona yagera kuyasohoza mbere wa muhungu agashika ku kibuga c'indege n'ama invitation yarasohose yose. No kuvuga iki? Wa mukobwa akumva ngo umuhungu yaraje ntigeze amubwira, uravyumva? Ahubwo umukobwa yumvise info ko umuhungu yaragize arongoye. Bon, iyo ni imwe mu example. Donc même nko tucenda gushikiyo hose barina gushika, donc ariko usanga umuntu mukundanye, sivyo? Tureke tugushika muri ibyo bintu by'ama mariage ke cyane, muga ugasanga umuntu murakundana neza ukamwihebe donc ukamwizera, aravyo ukumva ati jewe uyu muntu uyu ndabona ko rero tugiye gufatana urugendo kandi dutegerezwa dushika ahantu. Ugasanga uwo muntu ni wa wundi icizere yakikwereka ko mugiye kuzoba hamwe, mugeje ukazawumva yagiye ndugu yangu. Donc il y a ma déception nkayo menshi yamaho. Rero mwico gihe uwo muntu yaba umuhungu canke umukobwa ubahevye akenshi uzosanga abona niba ari umuhungu akenshi uzosanga abona abakobwa bose ari babi, kandi abantu nk'aba yaba umukobwa abone ko abahungu bose ari babi. Donc ari umukobwa ushobora kuja kudraga wagenda kumwe kumukora avuga ati geza ko shandu yangu abahungu ndabazi muri abana babi bose abona ko ari babi. Abana donc ni kubera iki ubwo rukundo ntago yigeze abona, uwo yigeze kwizera kandi urazabiva sahandi, sivyo? Kandi siwe. Rero ivyo honye uzosanga ingaruka mbi ku muntu ugira ngo rimwe na rimwe bihuta abantu. Uzosanga bamuheruka ari mu mboga yaronze. Rero Eric nakubwira ikintu kimwe, hamukobwa je tugeze kuganira, sivyo? Arambwira ati jewe naso je ndafise abavyeyi, okay? Ti papa wanje yahora nkubita kahera akankubita pe, sivyo? Mama wanje hakunyereka urukundo aramuheba ati today ndakwije imyaka 25 ariko sinigigire numva ko nkunda
ubuzima bwanje. ni ukuvuga mon frere uko bimeze bisa niyo wakuze utabona urukundo sivyo ni ukuvuga ako kahise wabayemo kutabona urukundo ofete kaba nk'akarago kahuca hose sivyo niyo mpamvu rero wakuze utabona urukundo uba urimo naho wowe uri mu bantu beza bakubwira uti turagukunda tuzokora ibi n'ibi umutima uguma uvuga uti aba bantu ndabizere canke ndeke muri make icyo navuga ngo urakwiye kwiga kubabarira abandi. Oui. Donc ntumva nyene ko woreka kubabarira. Bumve yuko kubabariranira bataravye kahise kabi baciye. Donc urakwiye kubabarira abandi ndetse no kwibabarira wowe ubwawe, kuko kwibabarira wowe ubwawe ni gufata ivyo bibazo biriko biragutera stress bigutuma udasinzira, bituma donc wiyanka wisha agaciro kumva kumenga ntaco kimaze ukibabarira, kuko iyo wibabariye bituma wibagira. Okay? Oui. Rero urakwiye kwiga kubabarira abandi ndetse no kwibabarira wowe ubwawe. So ntabwo ari ikintu coroshe, ntabwo biba byoroshe, ariko ni intambwe nziza yo kwiyubaka cyane kuko urabona iyo ushoboye kuvuga ko wabayeho ariko utazoguma ugizente uboshwe canke ubabazwa niki nivyo baciyemo no kuvuga aho ubutanguye kwikura mu mwijima ubutanguye kwikura mu mwijima. So rero bakunzi ba Nasa Star TV, okay, nimba hari umwe muri mwebwe ariko aratwumviriza, muri mwese abantu ariko aratwumviriza ufise kahise kabi kagusigiye ibikomere, twandikire muri commentaire. Andika muri commentaire udusangize iyo témoignage yawe canke twandikire inbox, nimero ngizo ngaho twandikire inbox hanyuma tuganire, kuko birashika wewe akaba twari dukeneye no munsi kugira ngo dushobore kwigisha ndetse no guhanura. Voilà, nuko muri makero tubarambiriye ni kuvuga iyi ari EP 9 EP kurikira yo 10 ni kuvuga iki tuzoganira kubijanye n'ukuntu amafaranga n'ivyisi bigira abantu abacakara. Jesus Christ. Iyo ni EP kurikira mutibagera kwesa abonero kugira ngo ibiganiro byose tubashikiriza mu babambere mu kwibona. Mukore subscribe, like, share na commentaire. Turi muri help group aho ubuzima bugira nte buvuga s'il vous plaît. Merci beaucoup, turabakunda.